mukombozi ni kiwerewere mu bandi ajya mukombozi n'ubwenge ntabwo afise kandi umuntu yari yaramuhenze ngo aje kwitonza niyo muntu yamugiriye nabi mukombozi wewe urabona umuziki warakunaniye erega ikintu aba basani badatahura n'ikintu kimwe ikintu cyose gifise umwanya wacu aracakenewe amashure ntiturikwiza mu mashure aracakenewe imiti mu bitaro aracakenewe amavuriro jewe rero nta kuntu wewe wombwira yuko hakenewe ubufasha bwo basani bugingo nabo basani inyungu yabo baronse muri leta badashikana umusana aririmba ku gatwe kiwe genda ukomeze uririmba kuko uririmbira umuryango wawe nturirimbira umugambwe cyangwa uririmbira igihugu mwa mu bintu simbizi yavuze nta kintu na kimwe kibi yavuze kirimo mukombozi nakugira avuge ko simbizi aja gusega mu mugambwe kizima aja gusega aho biri nimba bamuha ntasega nabi twese turasega simbizi hano gusa yadekoneye nuko yatubwiye ngo yirirwa araja kugwana muri Kongo sinzi ko ari umusoda muje mumumbarize atanga umuco kuri cyo kintu kugira amenye ko ari umusoda ko ari umugwanyi dore menya ko ngendana n'umugwanyi ahubwo narinzi yuko twabibaza wowe nk'umugenzi kuko umugenzi wawe mwiza umenya makuru yiwe menshi ntabyo nzi cyo tubona babwiye muje mumbarize aho muri Kongo abagiye kugwana no mugwanyi ko yavuze ko yirirwa kugwana muri Kongo mbega ikindi naco ca kabiri aho namamvuga ko abasani ari bigobogobo bamwe umenga ntibakwije mu mutwe nyakiwerewere nyene cavuze yuko senkani miliyoni ari amafaranga kunyucaye uri kurumva ibi bintu ntivyabereye kuri ya gateki sio vyabereye satubise 50 miliyoni amafaranga yo kunyucaye none uno musi uri kurasaba ubufasha leta bwo kuja kunyosha icayi vraiment uhombye igihugu usubize nyuma igihugu wowe wivuye ko 50 miliyoni amafaranga kunyucaye none ubwo bufasha ubukeneye gute uri tajiri unyucaye ca 50 miliyoni umva renda gwa uwundi muco woroshe uri hafi sivyo mbwira umusani nga mu Burundi ushima ko ibi bintu by'ubusani n'ubundi atanga uvu bifise nga mbwira umusani wo mu Burundi yogenda muri banko buca MBCB canke CRDB gusaba ingurane Satubi yavuze yuko bahakenewe ubufasha bwo mu muziki mu bindi bihugu hariho abantu bashigikiwe n'ibihugu vyabo kugira baje gutora baje muri zo award bakanavuga yuko Satubi n'amafaranga yitika ariwe yirihiye ngo bugingo abandi barihiwe n'ibihugu eske mbaze Satubi canke abafana ba Satubi iyo yungutse ko yaravuye i Burayi gukora ayo masho yiwe ahora acazana umufunga akawushikiza mu kigega ca leta. Hello bakunzi ba Yaga Tech TV turabakunda cyane ni twebwe babandi tugarutse abakunzi banyu bashiki banyu basaza banyu abana banyu turabakunda cyane tubahaye mwiriwe na mwaramutse bivanye naho muherereye uyu munsi twagendanye n'intumwa n'intumwa Sheva hano dukunda cyane karibu cyane bro. Murakoze cyane mugabo je ntuzosubira kuvuga ngo none urangiza umusevire urahejeje kundegaraje nyene ubumbaye umushevire oya general rupfu intumwa 10 be ko amazina mu bamutaye avuga yose ntiwari general kandi nahatse no kunywa nanyoye iki hasigaye yuko kuryama asigaye yuko cheval atubwira general atubwira umwana yariye akanywa abasigaye ko ryama twenda kuryama kenda oya amasaha yo kuryama yarenze ahubwo hasigaye ayo kurondera itiro ryo mwijoro turavye ku masaha yacu ndarirondera twenda kuruhishe gatoyi kurondera hagati oya izi saha ni saha kuva mvuka sindajya umwana yirabura abaje sawa ni karibu cyane muri studio za Yaga Tech TV turabahaye ikaze cyane. Oh merci beaucoup, je suis à la Yaga Tech, je suis l'invité. Moi, je suis merci beaucoup. Moi, je suis l'invité, mais encore, je suis le musangwa. Gusa imisi yaribaye myinshi. Imisi yaribaye myinshi, mbo nahora mu bihugu vya Burayi. Okay, bavuga ngo umuntu yavuye i Burayi bamusaba amashokora. Je nta n'ikindi kintu usaba. Abandi basaba amakado, soit ama telefone, ama impuzu. Etoka fofoye je nahora i Burayi.
urako ndirimira ibigori imwaro naho uri burayi wawe vuga ndaguha intete z'ibigori vuga ndaguha umwimbu hari utuntu nayo narabivye inyuma tw'uturengarenga nitwo nabonye twakunze uraza ngo utubabi duke oya ntaco n'uturengarenga natwo ni sawa ko turengarenga natwo turongereza amaraso nta buryohe bwiyongera Beja umuntu ugira irengarenga ni zimwe ariko inteko nizo zitandukanye umuntu ugira ryohe asabwa kurya iki umuntu kugira ryohe none umuntu aryoha gute iyo uri kuramurya baramurya shaje menyere turya inkoko inyama inka impene uyu murundi mwamunzaniye ugira tuyage tindi ho ndavuga kurya avec dalohi il y a quelque chose pour les deux personnes le femme et etc. OK. Qu'est-ce que tu manges pour le bourgeois mu mubiri? Jewe abantu bimara ntavyo nzi. Basi okay ntaco reka tuyage basi nk'abantu bakuze muga ntugo muzana ubwo buntu bwo kuguma wigira umwana eske ndakubaza uri umukobwa sivyo uri umugore urubatse je ndi umukobwa uri umukobwa urafise umugabo urafise umusheri kuyu mwanya ndi single uri single ufise aba ex banga ufise umu ex umwe ufise umu ex umwe mwaraheba ni wamuhevye cyane yaguhevye nje namuhevye yarakubabaje wa muntu we kuri isi Imana twese turababazanya nta muntu ari perfect waramubabaje nawe arakubabaza nta muntu aba perfect yakunda iki kuri wewe yakunda iki yankunda ukondi yaha urashobora kuvuga ko hari ikintu kirenze ibindi yakunda Okay, yankunda ukondi. Apana, kuri jewe yakunda iki kuri wewe. Voilà, kuri jewe yakunda ubwirabure bwanje. Nta kindi. Ibindi biri person. Sanga yakunda uburyohe. Sanga yakunda ukuntu uryoha. Oya wapi. Ahubwo reka twigire mu bikorwa nyezi navyatuzanye hano Sheva. Sivyo? Ego marindire none funyihutisha. Mbekumenga nakana kakayoya washize ku mugozi ukweguko. Uzirakwe guko wishakiye. Turagenda gakega. Oya. Mbo mu mazi gihe kingana gute mwaravanye. Wagira undangira uwundi. Turiko turayaga. Rega no muri aba badukurikirana nyene hariho abagushima bavuga ati yinka yirabura niyo nkunda nkuko wowe wundi yakunze ubwirabure ngira mbo basi we nka uhora wibuka iki kuri jewe ukumva ko umuntu hariho byinshi umuntu agenda yibuka kuko hariho bihe bibi nibihe byiza munyurana mucanamwe yakujisha neza ngira byo kujisha ntavyonze gushona Oya ntiyari umutayeri. None hari umugabo wese atafise intuze yo gushona. Ntiyari umutayeri. Basi kwa rushinge rugize umugabo. Ahubwo jewe ahantu rukura ntakazi. Jewe rukura ntakaza. Jewe rukura ntakaza. Ivyo by'urushinge rugize umugabo ntavyonze. Yashona neza. Jewe umbwira ururimi numva. Urashoboye kuvuga ati yego kweri hari ibihe nk'urabona ko turi mu bihe by'imbeho. Aho abantu bakumburana kenshi hajya mu bihe by'imbeho niho abantu bakumburana none erega abagabo benshi bashukwa mu mbeho ntavyo naryamye wenyene ukace wibuka umuntu mwigeze kugirana ibihe byiza ntucumva umukumbuye oya ahubwo umuntu mukumbura kubera ko muba mumaze igihe kinini yamutabonana umutima ukunda wamanura ukumbuzi hari gihe aba yibuka bwa buryohe wari umutamu cavuga ati ndakumbuye umwana yaryoshe amatasha ndakumbuye oh my god ongera kandi kamwe hamaze imisi hariho intambara nyinshi hariho urusaku rwinshi hariho amajambo menshi avugwa hagati ya Simbizi na Mukombozi kandi wewe wowe ufise ko amakuru menshi kubera ko uri umugenzi wa Simbizi naringiye Mukombozi mbo nawo nyene ntaco mupfa turabagenzi cyane mugabo kandi nta nico mupfa voilà rero niyo mpamvu twari tuvuze ngo reka twicare tumubaze Sheva nawe ivyo ico yoba biziko aduhe ko amakuru makeya nawe yoba ziko cyane murakoze cyane nitwa Kanyange baratazana none ndakubaza kawaida tubwire bapfiki hari amatati nyabaki kuko umuntu arimo aradukurikirana arashobora kuba nawe ayo matati atayazi canke nanje ubwanje atayonzi nari bize n'ivyanje
bimeze gute amatati ari hagati yabo ni kubwa mukombozi yitoje kuba hajya yitoje kubande yitoje kuba umushinga amateka ntivyaciyemwo ntivyabaye resi urumva ariko urumva ko muri aka kanya simbiza mubwira ati hariho ibintu bibiri udashaka gufatira rimwe ngo bishoboke ugiye kwitoza ngo ube umushinga amateka kandi uri no mu muziki ivyo bintu bibiri biri contraire cyane kandi yabwiye simbizi ko ari n'umusezi wavuga ivyo ni mukombozi canke ni simbizi mukombozi niwe yavuze yuko simbizi ari umusezi yego rega ndabitahura ariko naho tuba abagenzi simpaka ncemenya ibintu vyose urumva iki kibazo cawe kirashobora kuba gihagaze ahantu havuga ku kuntu simbizi yavuze yuko leta bidakenewe kwifasha abanyamuziki nuko suko ego intamba mihagaze aho nyene avuga ati simbizi ariko arasega leta kandi asega nabi nivyo nyene rero naringiye kwinjiramo bo ikintu ca mbere mukombozi ni kiwerewere mu bandi ajya mukombozi n'ubwenge ntabwo afise kandi umuntu yari yaramuhenze ngo aje kwitonza niyo muntu yamugiriye nabi mukombozi wewe urabona umuziki warakunaniye erega ikintu aba basani badatahura n'ikintu kimwe ikintu cyose gifise umwanya wacu mukombozi araririmba politike igihe ciwe caraheze urabona nk'ubu basigaye arekura amanyare ngo nindirimba rekure aririmba nabi cyane arimo arica je n'indirimbo ya mukombozi ndayimuse mu mutwe irangya mu mutwe singoma no kunayumviriza biya rero ni vya bini umuntu habasigaye ko asara mu mutwe mu bintu simbizi yavuze nego na simbizi nawe ni kigobogobo hari gihe nyene kigongoboka nyene nk'ikintu kitagira ubwenge muga mu bintu simbizi yavuze nta kintu na kimwe kibi yavuze kirimo mukombozi nawe kugira avuge ko simbizi aja gusega mu mugambwe kizima aja gusega aho biri nimba bamuha ntasega nabi twese turasega kandi usega neza n'usega karonka simbizi nawe nimba sega akora we asegera mu bikorwa none uzomubwira gute ko ari umusezi arimo arasega nabi jewe ijambo ivyo byose byavuye ko yakoranye igane n'uwitwa Starboy amubaza iki icatumye avuga yuko bidakenewe support ziva mu gihugu ngo zifashe abaririmbyi jewe simbiza aho yarahagaze na je niho nari guhagarara ati gute twebwe nga mu Burundi ibibazo dufise si vy'imiziki twe mu Burundi hari abantu amazi bayaronka rimwe mu ndwi amatara bakayaronka rimwe mu ndwi rero ayo mafaranga yofatwa ngo ave mu kigega cya leta ngo aje gufashwa umuziki horonderwa abo bantu bakeneye amazi bakeneye amatara hama iyo support igahabwa haracakenewe amashure ntiturikwiza mu mashure haracakenewe imiti mu bitaro haracakenewe amavuriro jewe rero nta kuntu wewe wombwira yuko hakenewe ubufasha bw'abo basani bugingo nabo basani inyungu yabo baronse muri leta badashikana umusana aririmba ku gatwe kiwe genda ukomeze uririmba kuko uririmbira umuryango wawe nturirimbira umugambwe cyangwa uririmbira igihugu erega henda kwereke sister target umuririmbyi wese abafise yinjira mu muziki ari umwuga avuga ati ndagiye ngomba nkore nanje mbo umustar ntera imbere menyekane ndonka amafaranga ndonka ibiteramo voilà kuko turavye bose ntavuga ngo ngomba ndirimbe ngo nteze imbere igihugu yego kuko turavye bose aho bagiye bava ni habi naho bageze ubu aho bageze ubunyu urabona ko ari heza ego vyofuma harashimishije kurusha aho baje bava niyo mpamvu rero tuvuga yuko ari business ni business nyene none ntibajya ntibabayeho hari abatunzi imiryango muri iyo miziki Satubi yavuze yuko hakenewe ubufasha bwo mu muziki mu bindi bihugu hariho abantu bashigikiwe n'ibihugu vyabo kugira baje gutora baje muri zo award bakanavuga yuko Satubi n'amafaranga yitikariwe yirihiye ngo bugingo abandi barihiwe n'ibihugu eske mbaze Satubi canke abafana ba Satubi iyo yungutse ko yaravuye i Burayi gukora ayo mashow yiwe ahora acazana umufunga akawushikiza mu kigega ca leta na 10 hajya ahora atanga nimba ujya mu mfungo aba yaciye hariya canke amashow akoze nga nimba awuzana agaca ushikiza mu kigega ca leta aho leta rero nirabe nabo basani izirabafasha mbega ikindi naco ca kabiri aho nama mvuga ko abo basani ari bigobogobo bamwe menga ntibakwije mu mutwe nyakiwerewere nyene cavuze yuko 50 miliyoni ari amafaranga kunyucaye uriko urumva ibi bintu ntivyabereye kuri ya gateki so vyabereye Satubi 50 miliyoni amafaranga yo kunyucaye none uno musi
uri kurasaba ubufasha leta bwo kuja kunywesha icayi vraiment uhombye igihugu usubize nyuma igihugu wewe ivuye ko 50 miliyoni y'amafaranga kunywa icayi none ubwo bufasha ubukeneye gute uri tajiri unywa icayi ca 50 miliyoni none ivyo bamutumiye ko muri Nigeria ko atabonye ko ataco bimaze hama bireke areke kujayo yari kubona ko atanyungu birimwo muri we akavuga ati je n'ubundi igihugu nticandungitse ntaco campaye kugira ngo ngene kugiserukira reka ndabihebe ko atabiretse ntaje erega niyo ukoze muhira ukavuga ngo naronse akazi basi naronse amahera nahembwe ariko kugira babone yuko nasohotse muhira nakoze nahembwe uravuga ati jewe n'ukuri naronse tuwe voilà akantu nazanye na ariko Satubiro je ni nibajije yuko hari akantu basi yaratanze Satubi yari gukezwa ngo yakigwe nk'iki yaravuye kuzana iki yaravuye gukora iki Erega nikindi kintu aba promoter bibirofa bibigo irifo kuza turabasubirako nabo ugende kumwagi we wenyene yari yanyinyiro mu maso umenga yari umwanda mubisi yari yamabyi bisigura yuko yaraje yagowe yanutse yabonye amagogo usanga haje yarara no mwibarabara jewe yo ndiko ndababwira wasani ewe umuziki wacu uracakeneye ibintu byinshi uracakeneye urugamba rurerure ni mupambane mugabanye ubwibone mugwiza ibikorwa kwa musani waronka iyo diriye bagutumye ko hari ugenda uvuga ati jewe izi miliyoni 10 itike ndayiriye nanje ndafise ico ngiye kunguka hari apana uvuga ngo kugira ngo ngende guserukira igihugu ngo ngende kwerekana ico gihugu nicagukenera amafaranga igihugu kirayafise ntizonanirwa no kuguha ibintu byose bikenewe tigenda userukira igihugu ariko je nibaza yuko yagiye aserukira umuziki kugira n'abandi bari inyuma yiwe nk'aba Dramati nk'aba Mukombozi nk'aba Natasha ariko wibuke nabone yuko ari umunyamuziki kandi atabikorwa gikora arasura gusa none ko atabaye umushinga amateka hari indirimbo ya Mukombozi ucumva mu kabare wewe none ko atari umushinga amateka ubunyakuriye numusezi nyene wo ngaho mwibaraba turapfuye ariko kandi wowe nkatije kwa Satubi twari tukiri kwa Mukombozi byose rega navyatakiye hamwe kuko niho vyaje biva n'ikiganiro niho source y'izo mpari Mukombozi umuntu yamuhenze ngo agende kwitoza yaramubeshe nimba ari ubufaranga yakoresheje nimba ari umuntu hari yabo mutijije yaramubeshe politike ni politike utayirimwo reka kwivanga uja kwisiga amavyi reka kwivanga reka batama bakamiritse muri iyo bipambanire Rijya nitama ariko kujya gusa ngo nanje mu mushinga amateka ego ariko je nibaza yuko aho vyankiye hamwe uca ufata handi je nibaza ko yarafise wewe umviriza mbo ntiyesuko atarafise rezo yarapambanye mugabo umuntu yamuhanuye nabi kuja kwitoza kandi ari naho yabona ivyo navyo ni kindi kintu nko kwihanga imana oya imana nayo ntihangagwa ntihangagwa twovuga yuko yo bari nk'umwana yaragiye guhagarara hamwe nase kandi batangana umwana abashatse nyine kuguhangara se ntigikunda so urarindira akaguha so araguha ntimuhangarana mu byiwe ariko kandi yaguhaye haragera umwanya nawe ukiha ugapambana basi ugashika hahandi urindira apfuye apfuye nawe utorana amatungo ya so atakiriho ataruho naharagukata nizose uravuga ko mwabirondera umuvyeyi n'umuvyeyi ahubwo akubita inkoni itababaza je niko novyita sawa reka dufatiye inkoni itababaza ntacu yo zogene so wawe inokubera umukobwa yawe umuhungu nari kukubwira akaja oya ntaco nanje wokambira kuko ntakaba ku muhungu nanje ngo kareke nakumbako none urasoba uhagaze bantu b'Imana yabusoba uhagaze nace ndakakubarira none kudasoba uhagaze tu okay none simbizi wewe nk'umugenzi wiwe wamuhanuye iki kugira ngo basi bareke kuja muri ayo matati be na Mukombozi simbizi na Mukombozi nta matati arimwo ni vya bindi nyene nakubariye simbizi ibintu byose yavuze nta kinyoma carimo nta rusaku rwarimo simbizi yavuze ibintu vyo simbizi yavuze ati urabona iyo umugambwe uri kuri yamamaza abo basani nta numwe babona inyuma simbizi hano gusa yadekoneye nuko yatubwiye ngo yirirwa araja kugwana muri Kongo sinzi ko ari umusoda muje mumumbarize atanga umuco kuri ico kintu
kugira amenye ko ari umusoda ko ari umugwanyi ahubwo nari nzi yuko twabibaza wowe nk'umugenzi kuko umugenzi wawe mwiza umenya amakuru yiwe menshi ivyo ntavyo nzi ico bituma ndabwiye muje mumbarize aho muri Kongo abagiye kugwana no mugwanyi ko yavuze ko yirirwa kugwana muri Kongo ico ni cambere cyo noshigikira yuko ikintu yavuze yuko gufasha umugambi uri ku butegetsi ntabwo ari ikintu kibiki na gato ahubwo ni vyiza cyane ni vyiza cyane kubiyegereza nejo bundi umuvyeyi ari ku kivi wewe umwana akabwira ati ntwaza isuka hama yakubwira ati nzanira amazi ndi ku kivi canke yakubwira ati uraza kunzanira uduharage duhiye ntutumushire ntumutwaza imbago ntutwara agafuni uje kubagara mu bandi aho uzomira amate ariko yirira umwimbu wiwe ariko n'umuziki nawe turavye urafise ico ufashije muri urwaruka rw'Uburundi no mu mahanga erega ntiwobura ico ufashije nta kintu kibura akamaro none ko vyanse iyo myidogo baguma bayigarura gute jewe nibaza yuko bitamunaniye erega leta ikora ivyo yapanze mu mwaka ibifise budget ivyo yateguye kuzokora niyo bavuga ati gisata kanaka gikenewe imiliyardi 5 nuko nyene tuzova wewe hariya ngo nikora ngo uri satubi ngucu utegeka ngo bace bazana imiliyardi 5 canke 3 uzigiye mu muziki oya ntigikunda igihugu gifise ukuntu gipanze ababijejwe barazigende bapanga igihugu umva renda guha uwundi muco woroshe uri hafi sivyo mbwira umusani ngaha mu Burundi ushima ko ibi bintu by'ubusani n'ubundi atanga uvu bifise ngaha mbwira umusani wo mu Burundi yogenda muri banko bu canke BCB canke CRDB gusaba ingurane canke berbe sinomenya imifuko yabo uko imeze kuko biragoye ariko canke ku makonti yabo sinomenya ayari ntaco tugendeye gahoro ariko navuze kubw'izina ry'akazi ukora kwitwa umusani mbwira banki yogendamwo agasaba ingurane bakamuha sinzi kuko ntiturahuriraho baje gusaba amadeni wibaza gute nawe batoyamo kuki batoyamo ni wowe ahubwo mbwira sawa uko bimeze igituma batoya waha wa muziki muri bo nyene ntibihaye icubahiro uko urumva gute mbo iyo ugiye gusaba ideni muri banki uratanga ingwate y'inzu cyangwa avuga ati je nkora business kanaka iyo business yawe baraza bakayisirveya bakayiraba bakaraba ukuntu winjiza muvuma y'amafaranga winjiza kuri konte yawe ukuntu bigenda baraba muvuma none we musanini wagenda gusaba 100 miliyo ejo bazokuronderera canke niyihe ngwati bazofata mugabo mutima uno musagiye gusaba intuzeyi agiye gusaba ingwate papa yake mu mitimo mu mabanki baramu kubera iki mutima agenda avuga yuko agiye gukora projet zo kurima uko urumva kandi agomba rima ibiraya ibiki aho baramufasha bakamuha ingurane uko urumva ntuzeye kigingi kubera baba babona situation z'amafaranga yiwe muvuma yiwe barashobora kumwemerera kumuha amafaranga adafise ikintu asheta c'ingwate akaca arondera umuntu amwishingira akamubwira ati jewe amafaranga atarishwe hazofatwa iki none kigingi nawe ni giki yoba agiye gukora cyo tuma bamuha iyo ngurane baraba muvuma yo kuri konte yawe bakaraba amafaranga yawe ukuntu projet yihe yoba afise ngaha arashobora gupresenta projet naguhaye akarorero kari hagati y'abasani n'abakomedi ashobora gupresenta projet mugabo nawe kugira bamuha amahera urumva ko yo bafise ubundi muntu ari inyuma yiwe urumva sasa rero aba basani biragoye kugira twe n'ubundi abaririmbyi tuzotera imbere mugingo bizogora kugira ugurana amafaranga umuntu miliyoni 10-20 ngo uvyure projet yawe y'umuziki bugingo benshi bazi ko bihomba urumva biragoye rero iyo business rero y'umuziki ico nama ndabahanura ko abo bene wacu ugira babone je ko ta mutima mubi mfisemo atanzigo niba ifatikanye n'ibindi bikorwa nimba ufise uruganda ruhingura prudence ejo uzogenda muri ntuzeye prudence je murakoresha prudence urumva uzogenda muri banke baze kuraba ibikorwa vyawe uko bihagaze baguhe ingurane avuga ati uyu amafaranga agiye kuyakoresha
projet runaka zama prudence kutashirako zama prudence canke agiye kurimisha canke agiye korora canke agiye kugirana sivyo urumva biba bihagaze muri wa muziki wawe nimba baguhaye miliyoni 100 50 miliyoni ucuzishira muri ya business yawe yo korora inkwavu ingurube n'iki miliyoni 200 ukavuga ati je ku muziki n'ubundi fise target reka mpambanisha miliyoni 10 canke miliyoni 200 ko musa nibishika bigahomba inyungu izova muri irya yindi business abarizoja abarizondihira uru ruhombo rwabonetse mu muziki hanu ikibasi abanyamuziki bokora kugira ngo bashigikire leta na leta nayo ibashigikire ikintu bokora sivyo ibi bintu byabo ni babifate oseriye ibi bintu byo kuja ku ma media wiyemera ngo ufise imiduga irenze iyo miduga atayufise ariyo watijijwe ngo ufise amazu n'inzu bamwe kugira uyirihe barinda kukwafisha ari impangano ivyo bintu babireke inyuma y'umuziki no siko biri inyuma y'umuziki habe utundi dukogwa bakora yego tubinjiriza amafaranga kandi sivyo nutwo dukogwa natwo bataturonse none turondera ariko jewe sinumva yuko aba banyamuziki sinumva yuko bo bakora imiziki gusa atazindi projet ziri ku ruhande boba bakora abandi abastare mu bindi bihugu murambona batangaza ngo muri mvyikanaka yuguruje company ikora ibiyoba ubundi nawo ngo afise ibindi bintu akora bikuno kwa mu Burundi nawo sinzi ko rubumva oya je nibaza ko byo babibera mwibanga bareka kubivuga mwe rero abanyarusaku abapromoter abanyamakuru zimuragenda mubegera rero mubabaza bababwiza ukuri hama mumenye ibyo mushikiriza abafana babo bamenye ko umusani wabo aba yateye imbere canke yahombye Erega nawe ndio nzohora ngundura ayo mabwa yabo ndayamena je